nivyo ishirahamwe Rikome ryakoranije abamenyeshamakuru kuno munsi ni mu ntumbero yo gukora ikibazo dusanzwe dukora kijanye no gukurikirana kuva itorwa ry'amafaranga ritizokoresha ryiyumvirwa mpaka bishike aho amafaranga akoreshwa. Muri Rikome rero tumaze imyaka n'imyaka tubikora n'ubu tubandanya tubikora. Murabizi ko tugira twinjire mu mwaka w'amafaranga, ni ukuvuga umwaka w'itegurwa ry'amafaranga niwo turimwo, nk'uko ibwirizwa shingiro ry'Uburundi ribivuga, kuva itariki ya mbere ndamukiza gushika itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, leta n'inama nshingamateka baba bariko bariga bakurikirana ibijanye n'itegurwa ry'amafaranga leta ikoresha. Nico gituma itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka ari itegeko rihambaye cyane, kuko iryo tegeko niryo ryerekana rimeze mbere mwashaka nk'icirore urabiramwo ibijanye n'intwari ibereye, ibijanye na demokrasi, intwaro rusangi, ibijanye n'iterambere ry'igihugu, eka niryo urabiramwo ubuzima bwiza bw'abanyagihugu n'igihugu. Nico gituma mwishirahamwe Rikome twagerageje kuvuga yuko iri tegeko twifuza kubonamo ibintu bitari bike. Ubwa mbere twifuza kubona yuko iri tegeko ryashizemwo ibintu bishika kuri 4 vya mbere. Icya mbere ni kijanye n'ikiga c'intega bizoza c'ibitoro. Ikigira kabiri ni kijanye n'ikigega c'intega bizoza c'ifumbire yo gutabira isi ndimwa. Icya gatatu twifuza no kubonamwo ikigega coba c'intega bizoza c'amafaranga y'agaciro. Ikigira kane nuko twifuza kubona amamodoka yashizwe ahantu, aya mamodoka twita amatracteur y'ukurima, kugira ngo abanyagihugu bashobore kurima. Ivyo rero vyobaho n'imiburiburi imyaka 2 kugira ngo abanyagihugu bashobore kwisuganya, kuko uravye ingene ubuya abantu bamerewe urabona neza ko ubuzima buriko burananirana. Ivyo rero bikaba gutyo mu gihe ubona yuko umenga batwara rimwe na rimwe bavuga ibintu bihushanye n'ibiri ku rubuga n'ibigaragara n'ibiboneka. Ikigira kabiri twasavye nuko twasavye yuko hoja hitagisi twise taxe sur fortune. Iyo tagisi ni tagisi ryo tangwa n'umuntu wese afise inzu irenga imwe kandi atagira ideni rya banki. Abantu mwakino gihugu cyacu Burundi bakenye bahamagarirwa gutanga amafaranga, gutanga amakori, mu gihe abantu bafise amafaranga menshi batanga amakori. Ivyo two mu ishirahamwe Rikome rero tubona ko ari akarengane batagira izina. Ikigira gatatu twasavye nuko hojaho kuri ya rubrique ije ko amafaranga aba yaribwe. Tumenyereye tubona ko hagati y'ubusa no miliyoni n'ibihumbi 150 y'amafaranga y'amarundi, nukuvuga hafi amadolari 500. Ariko turavye amahera yibwa, twe tuvuga yuko hoja ko n'imiburiburi amamiliyari 400 kugira ngo bigaragare ko mu by'ukuri ibintu biriko biragirwa. Twebwe tubona ko mu by'ukuri abasuma baguma basuma imbere y'abandi kandi ko byagomba kugenda. Ubugira gatanu mwishirahamwe Rikome twebwe tubona yuko hakwiye kujaho ibikoresho vyotuma amafaranga ajaho agakora akazi agomba gukora. Ubwa mbere ko turavuga hagomba kujaho budget yo gutumika abavubi. Itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha uyu mwaka w'amafaranga twinjiremo, twifuza mu by'ukuri ko yo bari budget yo gutubika abavubi, ku buryo isaka bijeje guteza imbere ubutunzi ari byo vyoje imbere y'ibindi. Aha twovuga nk'ibisata by'uburimyi, ibisata by'ubudandaji, kugira ngo dushobore kuronka ibitunga abanyagihugu n'igihugu hamwe n'ibyo dushora hanze, cyane cyane nk'ibiterwa njabukamazi,
ni ukuvuga ikawa, ipampa, icayi, eka mbere tukahingura n'ubutare kugira ngo amafaranga y'agaciro tuyaronke.